mwarabanye natwe mu bihe byiza, mu bihe bibi, mwaraduhaye amahirwe yo kutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Rero sasa ingene bimeze, uyu umuvukanyi nahawe n'umuziki. Umuziki waraduhuje, ibintu dusanga tubyumva kumwe, dusanga ibintu tubibona cyo kimwe, niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe. Twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha, rimwe na rimwe hari igihe byagiye byanga, ahandi bigakunda, twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu ibyo tubayemo ni ibintu bimwe. yacu yitwa Billy Man Boy, nkuko mubibona twese ngaha sisi wote ni watoto wa Billy Man. Siren Vibes TV. Ishimwe cyane rwose. Assalamu alaikum. Ya bwa mbere na mbere mbanje kubaramutsa, nongera ndabashimira kubona mwitavye akamu twabateye. Cya kabiri no gusaba imbabazi ku mwanya warenze ko gatoyi, ariko nkuko mubizi ivyuma ntibisezerana kandi ntango yamigoye, muraza kutwihanganira uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Natwe twashyize ngaho kugira tuganire namwe, kugira tubashikirize ibyiyumviro byacu, imigambi yacu, nk'uko biri kuva kera tugitangura uno mwuga. Mwamye hafi yacu, mwamye mudushigikira, mwarabanye natwe mu bihe byiza, mu bihe bibi, mwaraduhaye amahirwe yo kutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Nibaza ko mufise intererano niniya cyane mu iterambere ryacu. Iyi ntambwe ntoyi tumaze kugera ko, nibaza ko mwebwe mubifisemo uruhara runini cyane rwose. Rero icya mbere numva nubabwira no kubashimira cyane, bimwe bivuye ku mutima, no kubashimira kubona mwitavye akamu kacu. Sinzi ko mugenzi wanje yonyunganira gatoya. Abakozi mwese ndanabashimira kuba mwaduteka mukagira mukadufata ukuboko nk'uko muramurikora. Oje ndibaza ko byinshi yabikoze, nyamukuru twosotera icyatumye tuba turi ngaha, kandi ndibaza ko byinshi yabikoze. Mugabo mwikomera amashuri baba byiza kubera ngo baratanga cyane. Nimwikomera amashuri abo abantu bakenya bose mu mutima mufise amamedia menshi ariko si yose yaje kuba mwanje usigura ko muri abanyarukundo. Nimwimwira nandi menshi na cyane byinshi bariko barabivuga, barabakengurukiye. Nibaza ko mufise ibibazo byinshi mubaza, ariko imbere ko tuja mu bibazo bano bantu baracyafise n'ibibazo byinshi. Ndakoze ijambo ribaho. Murakoze cyane. Tutarinze turaja hirya no hino, nibaza ko twotera tudoma ko ahanini ikintu cyadukoranije kuri uno munsi. Nk'uko mubibona ndi ngaha ndi kumwe na mutoyi wanje Kiriku Akili. Histoire yacu murayizi mu muziki, ingene twatanguye, aho twagiye turaca. Nibaza ko byose murabizi cyane. Rero sasa ingene bimeze, uyu umuvukanyi nahawe n'umuziki. Umuziki waraduhuje, ibintu dusanga tubyumva kumwe, dusanga ibintu tubibona cyo kimwe, niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe.
ya rero kuri uno mugoroba twari twifuje kubashyikiriza ikintu kiduhuje jewe na mutwe wanje kiri ku akili, ikintu twubakiye ko jewe nawe kubera nkuko nabibabwiye twahisemo kuba ikintu kimwe kuravye na histoire zacu muri kariyeri zirasa, twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha, rimwe na rimwe hari igihe vyagiye vyanka ahandi bigakunda, twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu ibyo tubayemo ni ibintu bimwe, kandi tubona ko dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira twese dushobore gushika imbere, dushobore guteza imbere igihugu yacu, kubera dufise abantu benshi bari inyuma yacu batwiteze, dufise batoyi bacu n'Uburundi muri rusange baratwiteze ko ibintu byinshi. Rero twe twarabye tuvuga ati biciye mu mpano yacu, biciye ku rukundo abantu badukunda, abamenyeshamakuru badukunda, twahisemo gucrea ikintu kiduhuza twese muri rusange, ikintu gifise insiguro nini mu banyagihugu, yaba umunyagihugu mutoya cyane uwo ari we wese. Twahisemo kugira ikintu umuntu wese azobona akavuga ati jewe ndi proud n'iki kintu, ndi proud n'iri zina, ndi proud no kuba napfuye iwacu nkaza kurondera ubuzima ino, kuko biri kose sintegerezwa kwibagira iyo napfuye, jewe ndi uwa hariya. Rero ntegerezwa kuzishimira nkabikundisha n'abandi bakabona ati uyu muntu arishimiye iyo yapfuye, uyu muntu arishimiye icyari. Ni muri iyo mpamvu rero twebwe kuri uno mugoroba twahisemo gushyira ku mugaragaro, mubabare gato si ku mugoroba nyine kuri uno mutaga twahisemo gushyira ku mugaragaro ni brand yacu, brand ya Kiriku Akili hamwe na WJ. Ni brand duhuje, ni brand twiyumviriye bivanye n'ubuzima twe ducamo, bivanye n'ubuzima bw'abanyagihugu presque nka bose mu Burundi bacamo. Rero niyo mpamvu twahisemo kulansa iyo brand kuri uno mugoroba. Kuri uno munsi twashatse kuyibashyikiriza, mwebwe muyibone, muyishyikirize n'abandi. Turifuza mu myaka iri imbere kuyikorera ko imigambi myinshi itandukanye, ama-t-shirt azosohoka, sinzi abashyira ku miduga, ku biti, ibintu by'ubwoko bwose dushaka kubikora biciye muri iyo brand iduhuza jewe n'Akili. Bintu kuvuga ko umuntu wese akunda WJ, umuntu wese akunda Kiriku Akili arahawe ikaze gushyigikira kino kintu, kuko ni ikintu twakoze ku bwanyu si ku bwacu gusa. Rero ntarinze ndaja kure, nashaka dushobore kubashyikiriza icyo kintu, sinzi ko mwene wacu yacu yitwa Billy Man Boy. Nkuko mubibona twese ngaha sisi wote ni watoto wa Billy Man. Rero sasa umuntu ukamenga ariko aragukinyiza cyangwa akore kumenga wewe iyo uva ntihanyaye, cyangwa iyo uva umva agatuma utishimira iyo uva. Kubera ndibuka kera tukimanukiye Bujumbura, uhuye n'umuntu yavuga ati wowe peti wa Billy Man, umva niko kenshi batwita, kandi kera twebwe twabifata nabi, twavuga ati arambutse ngo ndi uwa Billy Man. Ariko twasanze ari ikintu twe dukwiye kwishimira. Twebwe turaba hariya
twavukiye hariya n'abantu benshi ngaha mwese ndazi muraba hariya nimba wavukiye ngaha sogokuru wawe avuka hariya umva urashobora kwambara iyo t-shirt nawe nyine ukaba proud ukavuga ati mini Birimani boy nuko mubisanzwe sinzi ko kiri aza kunyunganira amatuje mu bibazo murakoze cyane. Murakoze cyane. Nashaka mbere ku kibazo cya mbere cya Landry hariho n'ibindi bibazo byabajije bisa na Landry ndaza kugerageza kubyishyurira hamwe kubera ko Birimani ndabuze yabisiguye kubera ko turi Ababirimani twifuje yuko buri muntu wese ava ruguru aje guhiga ubuzima ino atoshinyizwa n'iryo zina azokumva yuko rigayitse abe proud naryo yumve yuko kwitwa umuntu wa Birimani atacyo bitwaye nibwo nocishurisho. Yabajije iyi brand twayikoze izofasha iki kugwaruka. Twebwe intumbero nyamukuru ni kwigisha no kugaruka gukeya ibintu byabo gukeya akazi kabo rukiga kudakorera abantu rukiga kugira ikintu kizokwamaho nubwo boba rutakiriho. Tumenyereye hanze umuzungu niwe ashobora gutegura akazoza k'umwana atangira iratera ngaha mu Burundi mugabo cyangwa muri Afurika tubayeho muri nta myaka ijana neza Imana yohamagara mugabo nta na hamwe biba byanditse nta na hamwe wo kubaza ati ibyo bisomyereye naho bisoma. Twagize brand turafise imiryango yacu turakunda igihugu cyacu uyu munsi turiho ejo tuzoba tutakiriho hariho abazobaho tutakiriho kandi ntibisigura ko tuvuyeho imiryango yacu izobivuyeho izogumaho twese n'imiryango yacu igihugu kizogumaho iyi brand izogumaho izosigara ifasha batonya bakiriku ifasha umuryango wa Daboje ifashe n'igihugu muri rusange. Ego n'amashishuro murakoze. Hariho ngerageje kwishyurira hamwe hariho ababajije ati eske ni label cyangwa bimeze gute, ariko navuga ko muri uno mwanya ntitwohendana ngo ni label ariko biri mu migambi. Izina rirahari, Imana niyahezagira tuzogera kuri Birimani Boy Record, tuzogera kuri Birimani Boy Entertainment, ariko muri uno mwanya igikuru nuko tubanza kuransa iyo brand hama ibikorwa bitandukanye mu mashami atandukanye tuzogenda tukabishikako buke buke. Nkuko twabahamagaye uno munsi hagize ikindi kintu twongeramo muri uno mugambi wacu tuzobamenyesha simple bingana. Nkuko bivuze ntabwo ari label kuko tunababwije ukuri ntabwo ubushobozi dufise bwo kugira label mugabo twahisemo kugira ikintu kanaka kiduhuza twese hama urafise abavyeyi urafise mama na papa bise naho ukaba utabafise amabariro wayigeze kubagira. Sinzi ko ufise umudamu mubana nimba naho mwoba mubana vyarashitse ukava muhira bisigura yuko mama wawe atakiri mama wawe, bisigura yuko papa wawe atakiri papa wawe. Nikunguruza ubuzima kubera ko twabivuze dushaka gukeya ikintu biraryoshe bizo yarafashije kiriko kubera iki kiriko nawe atogira ingufu nawe afasha abandi kugira igikorwa bizo yakoze kibandanye gishike no kubandi kandi nta kibuza nsinga abantu bose tutayambara n'ubu turacyaje kwisubiya. Ngerageje kumwunganira kuri icyo kibazo je nibaza ko n'amabrand y'amazi turayambara kandi tutaba tuzi na ba nyenezo tutaba atari ku nyungu z'igihugu. None twobuzwa n'iki kwambara ikintu cyo ngaha iwacu? Urumva turambara ibindi byinshi byo hanze. Rero ifoko abarundi twiga ingeso yo kwishimira ibintu by'iwacu
tukabishyigikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane Arsene. Ngerageje kukwishyura iyi brand yacu nk'uko mubibona, turacyari mu ntango, ariko nk'uko Kiriko yabivuze, next week imipira izoba yatanguye gusohoka muri Oscar Fashion, izoba ihari. Ndibaza mu ntango z'indwi tuzoposta tubamenyeshe uko ibiciro bimeze, bivanye n'imipira ari y'abakuze cyangwa ari y'abana, tuzoposta tubereke, ariko two turabitegura. Iyi ndwi tugiye gutangura imipira irasohoka. Je ndibaza nibyo. Murakoze cyane. Nitwa Edison Dayakoze. Murakoze. Anyibutse gato ikibazo cya kabiri. Mungewe ibere nzamuze bivuga wowe uzo kwirikirana cya kabiri cyane uburambe bwa projet yawe. Kuvuga ejo tuzoba dusanga jewe niyo duhagarara twambaye imipira imwe ya Bimani Boy, mugabo tugasanga amatetse zimwe kandi zakazuza amahera sigura ariko mbaza ati hari entreprise produce munsi mukora. Entreprise irahari, abo dukorana barahari bakora iyo mipira. Je nibaza ko na logo yacu iramaze kwandikwa, irazwi n'amategeko. Nibaza ko matière izoguma ari imwe. Uzobona afise itandukanye n'iwacu azoba ari umusuma, aho buzoca duhamagara ati barabiyivye. Nuko murakoze cyane Edison. Ngerageje kukwishyura, twebwe mu bisanzwe nk'uko mubibona, iki ni ikintu cy'iwacu. Urumva umuntu wese yumva ko yoshigikira kino gikorwa, imiryango iba yuguruye, kubera twe dushigikirwa n'abantu benshi. Wowe urashobora kumfasha muri iki, nanjye nkagerageza nkifasha muri ibi, uyundi akamfasha ikindi. Niko tumeze muri kino gihe mu bisanzwe. Nta bantu bari inyuma yacu, ariko turafise abantu dukorana batahura imigambi yacu, badushigikira tugakora muri bike dufise, tugashobora natwe kubandanya dukora uno mwuga wacu. C'indirimbo hama kucereke indirimbo zirahari, indirimbo zirakogwa. Turashima Imana uburyo buke bwo gukora indirimbo turaburonka. Ndibaza uko iminsi izogenda Imana izohezagira, natwe turizeye Imana. Gikuru no gushira Imana imbere, kuko byose ni imigambi y'Imana kandi byose bikora Imana. Nibaza ko atakintu twebwe twokwishoboza twebwe ubwacu atari kubw'Imana na mwebwe abantu mudushigikiye. Nibaza ko ni mwebwe abantu ba mbere muri nyuma yacu, kandi turabibashimiye cyane. Kandi bivanye n'ingere mwatwakiriye ngaha, ingere mwatwitavye, turabona ko imbere ari heza, mubandanyije mudushigikira gutyo. Usanga turi mu bintu byinshi, na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umuhariye Bimani Boy nabesha nuko biri. Isuka isigura umukozi, uyu umuhungu nyene w'umukozi, urabona yambaye amasheni, amahereni. Ibi bisigura ko naho usirimuka ukabaho nk'abanyamugi, ariko uruba hariya kuguma uri umukozi, isuka ntuyita, kuguma ushaka gutera imbere. Niyo siguro twe turiha, ashobora kudusigurira izi nyenyeri. Iyi nyenyeri ya mbere isiguye Imana, iya kabiri isiguye igihugu, iya gatatu isiguye iterambere, iyi isiguye ubuntu, iyi isiguye abantu, iyi isiguye ibintu. Murakoze cyane.